Ndabaramukije bene data mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muri kumwe na Pastor Eric Rutabara. Nongeye kunezerwa kandi kuri uyu munsi Imana iduhaye kugira ngo tunezererwemo, kuko uyu ni umunsi mwiza uhoraho yaremye ngo tunezererwemo tuboneremo ibyiza. Nshaka yuko dusangira ijambo dusanga mu gitabo cya Zaburi ya 92 umurongo wa 12. Zaburi ya 92 umurongo wa 12 dushikane ku 15. Bibiri iravuze ngo umugororotsi azototahara nk'ikigazi, azoshirwa hejuru nk'igiti cy'isederi Lebanoni. Abatewe mu rugo rw'uhoraho bazototaharira mu nyubakwa z'Imana yacu, bazogira ubukame bwinshi n'itoto, kugira ngo byerekane yuko uhoraho atunganye, niwe gitandara cyanje atarimo kugabitanya na gukeya. Amen. Mwene data wowe udukurikirana, turashima Imana yuko ubu turi mu kwezi kwa kabiri, umunsi ni tariki 2 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2022. Z'ukuri tunejejwe yuko Imana yamibana natwe kandi kagendana natwe. Rero kuno kwezi kwa kabiri ndakwifuriza yuko kukubera ukwezi ko gutotahara. Haleluya. Kukubera ukwezi ko gutotahara muzurimo mu buzima bwawe, mu mibereho yawe utotahare. Kuko Bibiliya yatubwiye ngo umugororotsi azototahara nk'ikigazi. Turazi yuko abantu bagiye batera ibigazi n'ahandi biratotahara, biravyiwa, biragwira. Kuvuga uzototahara. Gutotahara rero Bibiliya ivuga nukuziwa, nukumererwa neza. Nukuvuga umugororotsi w'Imana. Gutotahara yo bavuga ngo uye mu ndaratotahaye, abamerewe neza, abaguwe neza, abavyibushe, abasa neza. Ibigazi y'ubiraba biba bisa neza. Ngo azototahara nk'ikigazi. Ndakwifurije gutotahara mu izina rya Yesu. Utotahare mwene data, ahuri muzukora utotahare, mu ngendo zawe utotahare. Kuno kwezi ukubera uko gutotahara, muvyo wawe usengera utotahare. Ngo azototahara nk'ikigazi, ngo azoshirwa hejuru nk'igiti cy'isederi cy'i Lebanoni. Azoshirwa hejuru. Muri kurya gutotahara nibyo bimuzanira gushirwa hejuru. Igihe utotahaye cyose Imana iranakuzamura, urashirwa hejuru. Icyo nkwifuriza mwene data, totahara, aho uri utotahare mu izina rya Yesu. Wowe udukurikira aho uri, mu izina rya Yesu utotahare. Imana iguhe gutotahara, Imana iguhe gutotahara mu zurimo, mu buzima bwawe, mu mibereho yawe. Haleluya. Utotahare. Ngo abatewe mu rugo rw'uhoraho bazototoharira mu nyubako z'Imana yacu. Abatewe mu rugo rw'uhoraho, abo ni bande? Nibarya bamumenye, nibarya bamwizeye, nibarya bamwakiriye, abo batewe mu rugo rw'uhoraho. Nukuvuga mwene data, iyo dutewe mu rugo rw'uhoraho ntitunyeganyega, ntitunyeganyezwa. Ibibazo nubwo bihari, ibigerageza nubwo bihari, ariko ndakubwira ngo kubera ko twatewe mu rugo rw'uhoraho, haleluya, ntitunyeganyezwa. Ibibazo ntibitunyeganyeza, ibitero by'umwanzi ntibitunyeganyeza, kuko twaratewe mu rugo rw'uhoraho. Nta kitunyeganyeza. Impamvu nta kitunyeganyeza nuko turabatewe, twatewe n'uhoraho. Nicyo gituma Bibiliya yavuze ngo umugororotsi wanje. Ntiyavuze ngo umuntu wanje, oya, umugororotsi wanje. Umugororotsi wanje azototahara nk'ikigazi. Haleluya. Ibigazi kenshi turagera aho umuntu ageze cyane kote za Rumongi usanga bitotahaye. Iyo biraba biba bisa neza, kuvuga biravyibushe, bimeze neza. Umuntu yafise ikigazi kimwe abasa n'umutunzi. Kubera iki? Kizototahara, kiragwira, aravyibusha, asa neza. Nukuvuga umugororotsi w'Imana, umugororotsi w'Imana azoshirwa hejuru. Haleluya. Ndabwira wewe mugororotsi, ndabwira wewe wamenye Yesu Kristo, nawe utaramumenya biguheshe kumumenya no kumwakira.
ngo abatewe mu rugo rw'uhoraho bazototaharira mu nyubako z'Imana yacu. Nta handi dutotaharira n'igihe twamenye Imana, n'igihe ndakitunyeganyeza. Haleluya! Tukaba tuzi ko turi kumwe n'Imana. Bene data, ibibazo ndababwira ko ibibazo nubwo biza, ariko igihe ubuzi yuko watewe mu nyubako z'uhoraho, watewe mu nzu y'Imana, ntakikunyeganyeza. Munsi havuze ngo no mu busaza bazoba bacyama. Abo ndi bagira periode ngo iki ni gihe cyo kwama. Oya, no mu busaza igihe icyo ari cyo cyose umugororotsi abandanya yama, ndahagarika. Ntabwo ngo biterwa ngo ni igihe cy'iki cyangwa igihe ki. Oya, cy'agatasi n'ibindi. Umugororotsi yama no mu busaza, ntagira periode ngo dore yashaje byanze, abandanya yama. Ndakwifuriza ngo waratewe mu rugo rw'uhoraho, ndakwifuriza ngo wewe utotahara nk'ikigazi, uratotahara muri kuno kwezi, kandi umenye yuko no mu busaza uzokwama wama. Ntibigira igihe ubandanye wama, kubera yuko uri kumwe n'uhoraho. Ngo bazogira ubukame bwinshi n'itoto. Kuvuga abo bagenda biyubura, abo bagenda bagwiza imbaraga, abo ndibavuga ngo nguruma kino gihe ngo mfise intege nke. Oya, bahora mu mbaraga. Ntabwo urumva bavuga ngo iki gihe ngo nagabanukiwe. Baba bari ku gicaniro, batewe mu nzu y'uhoraho. Abo bahora muri presence y'Imana, abo bahora mu kibanza cyiza. Haleluya! Gituma babandanya batotahara. Igituma ikigazi gitotahara nuko kiba kiri ahantu heza, kiba kiri ahantu heza, ubutaka bukemera yuko urumva cyama. Nawe umenye mwene data, hari ikibanza dushikamo cyiza, bigatuma tubandanya dutotahara. Totahara mu izina rya Yesu. Ikibanza turimo ni mu nyubako z'uhoraho. Twaratewe, haleluya, twaratewe mu nyubako ziwe, twaratewe mu rugo rw'Imana. Aho ndakitunyeganyeza, ntakidukurayo. Nubwo ibibazo bihari, tubandanya dutotahara. Imana ibaha umugisha bene data. Mwebwe mudukurikira, mumenye yuko umugororotsi w'Imana abandanya totahara, kugira ngo byerekane yuko uhoraho atunganye. Niwe gitandara cyanje atarimo kugabitanya na gukeye. Ni igitandara, nibuye, niwe turi kumwe, ntahinduka. Ibindi bimuhindura. Mu Baheburayo 13:8 haravuga ngo Yesu Kristo ko yararejo n'uyu munsi niko akiri, kandi niko azokwama bibe bidashira. Ntahindurwa n'imvugo z'abantu, ntahindurwa n'ibyo bavuga, ntahindurwa n'ibyo bakora. Yamara umwizigirwa. Ibihe ntibimuhindura, abantu ntibamuhindura. Ibihe nubwo bihinduka, iwaguma ari wa wundi. Imana ibaha umugisha. Mumenye yuko uwo twakiriye, uwo twamenye, wa wundi udahinduka, ibihe bigahinduka. Ni utuma dutotahara, ni utuma tugendana nawe, ni utuma tuguma dushimangiwe mu rugo rwiwe, aho twatewe tukagumana nawe. Ibihe ntibitunyeganyeze, ibibazo ntibitunyeganyeze, ariko we ahora ari umwizigirwa. Imana ibaha umugisha. Imana ibiteho. Mwebwe mudukurikira, mumenye yuko wakire gutotahara, wakire gutotahara. Ndabwira nimba wari urwaye, wakire gutotahara mu mubiri wawe, utotahare mu by'ukora, utotahare. Yesu abaha umugisha. Uku kwezi ko gutotahara, mumererwe neza muri byose. Yesu abiteho. Data, turaguhaye icubahiro. Uri umwizigirwa. Mu ijambo ryawe ntuhinduka, ntuhindurwa n'ibihe, ntuhindurwa n'ibyabayeho. Muri kuno kwezi kwa kabiri ko gutotahara, ndasengeye ubwoko bwawe aho buri mwami, umwe wese mwami, mu kibanza arimo, umuhe gutotahara, umuhe kumererwa neza, umuhe kwakira igihe gisha mu izina rya Yesu. Ikibi cyose mwami gikubitwa hasi, ariko abone kugira neza kwawe. Amahoro yawe aruta uko yomenwa n'umuntu wese. Ashibamira imitima yabo muri Kristo Yesu. N'ibyiyumviro batotahare. Mwe wese mwami, muzarimo, ari umurwayi akire, ari ufite ikindi kibazo, mubere inyishu. Urakoze mwami, turagushimiye kubikora mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abaha umugisha.